vyiza aho muri hose nize neza ko muri Mpundu Amarembe ariko kandi tubasabe mu masegonda make mu wese mu kwizera kwiwe abanza ashimira Imana kubera ko ikimutiki impemu zo guhumeka atamafaranga yikarazigura kubera ko aho ndi hariho benshi bariko barazigura amafaranga aho ndi hariho benshi bakoresha n'amafaranga nzo mpemu bazironke ariko abikanka ubwo rero wazironse ataco watanze ku Mana ashima kubera ko si vyabose neza ndi Ingozi nkuko mwabibonye mu rugendo twakoze twerekeza kuraba no mwene data bamwita Fidel yagize ikibazo ubona neza yuko bamuciye amaboko yose ndetse n'amaguru yose yari muzima nka wewe yakora imirimo yiwe ya misi yose nka wewe ndetse yarondereye imiryango yiwe afise nka wewe nkuko nawe usanzwe urondera ariko umunsi umwe buraca Imana iravuga ati bikwiye kubuko kandi uko vyabaye nta kundi umuntu yogira niwe turi kumwe ngo tuyage tumenye byinshi Fide isa amahoro ubu urameze neza yego nimeze neza yego turamukiriza abadukurikirana n'amahoro mwese neza neza ku mazina yose bakwita gute zene Fidel Bigirimana Fide neza wewe warusanzwe ukora iki byagenze gute kugira ngo no munsi ubu ufise kino kiyazo ngene byagenze byahereye mwa mu ntoke ngene byagenze byaguma binja amaguboko aratangura arafatwa n'amaguru yose abirafatwa kandi byaguma binja gose cyane ubu ngene ndiko ndakenguruka n'ubuntu bw'uhoraho yabigiye arabinkorera ubu ndasema cyane gose kandi nkasimbira n'abaganga bambaye hafi Imana yarabakoreseze bakanyegera zewe ndiko ndatangura kumva umunezero mu mutima wanje yego kabisa kandi nkakenguruka no kubona mwitanze mukaza kuraba ahantu tugwariye aho muri kine covid ibyo byose nishimwe kubona mwahatoye ndakenguruka cyane mbere ko nshika kure ndifuza kumenya Fidel ni umushinga ntahe umuryango ungana gute yarasanzwe akora iki mu buzima bwa misi yose cyane nari nsanzwe ngenda n'ubumuga nyene kuunya nigumira aho kwano kwibarabara nibitsariraho ndi mu kagare kanje hanyuma abantu bakaza baraza bamfasiza akazanizana baza barama niho murimo wanje narivize nkaba mfise umuryango abanka umugore namufise nkagirana n'abana n'utwana dutandatu wambwiye ati byatangwe byo kujya mu maboko n'ingaro kujya bisanzwe bazi igihe kingana gute ndumva ko wari muzima mu bandi nari maze n'imyaka nka 20 ndabefise burya rero nagenda nakagwara abantu bariko barambona ntibakema burya rero agahuzu karahisa ego karahisa kabisa ku makuru nagiye ndumva bambwira yuko wari utwara ikinga ndetse wari uvomera amazi abantu je naravoma amazi nije nasobora guforoneza Ngozi yose ndayizanira amazi igare narivise ryatwara ibido 15 ubu ari wundi nawe basa bararinyiba aho byariye abana b'amahasa babiri mfise burya rero barinyibye narinjutse ngende kurondera kungene noronka amazi yo kumesa uduhudu twabo uno munsi umuryango ubayeho gute mu gihe umutama mwene urugo yarasanzwe arondera umuryango ari hano amagara amumereye uku ndetse akafise umuryango munini harimo n'amahasa no munsi nshobora kwita papa bade uri utunga umuryango gute bimeze gute mu rugo ngene bimeze zemba nabiriko biragenda nabi uko ngene biriko biragenda mu rugo rwanje zewe nkari nkuze kundaba ngaha mu bitaro akagenda asigaye nk'ibihumbi nka 10 cyangwa nka 5 ndabahamagara uti ngo murabe ko narose umuntu yamaye ayakarasiyo burya rero nibereye uko onye cyangwa nkabwira nk'abagenzi baba bazi ko ndi no mu bitaro bakaza baragenda ku tubotike baza baratora nk'ikiro kimwe baza barandika umudandaza yandika hanyuma rero ze nandindiriye aho nzobwira ngaha bazeze bampa fagitire ntazi ingene izoriwa sinzi n'amahera ageze ku buunya ego kabisa burya rero ze narisaka nyene ibyo nyene nibyo narimfize mu buzima bwanze ego naka kagare rero ko kuza ndiyungunganya sinobora n'umugenzi azaranyunguruza ego antembereza nko mu bagenzi
nako nyene karakenewe kabisa. Nuko bene data by'ukuri hari uno munsi abantu bicaye mu rugo, hari abantu no munsi bariko baratembera twumva ko mega turafise ibibazo byinshi, ariko hari abandi bafise ibibazo bisumba ivy'abandi. Ibibazo birasumbana, suko dusuzugura ibibazo vya buri muntu, ahubwo burya ikirato cy'uwundi wumva neza yuko kigufata iyo ucambaye numva uburemere bwaje. Ariko ikintu novuga cyo ni kimwe, ndifuza yuko umurundi agira umutima wagutse. Kugira umutima wagutse nuko uwo mutima wagukira abandi, ukiyumvira ku wundi. Uno mwene data koko yarakomeye nkatwe, uno mwene data yari muzima nkatwe, turiko turagendagenda turondera imiryango, ariko no munsi ubona ubuzima bwamushize. Niwe bavuga ati buraca bagacana yandi, ntawe umenye uko bimere. Byose byabaye ku munsi umwe, kandi byaryamye yarameze neza, avyuka bafata ingingo yuko umuca amaguru n'amaboko yose. Ubwo rero ndifuza yuko tugira ico dufashije kuri no mwene data, kuko ivyo dukora byose mu ijuru tuzobazwa ivyiza, tuzobazwa ivyo twashitseko mu vy'Imana yaduhezagije bike canke byinshi. Hari ama miliyoni yuzuye mu mabanki y'abantu udashobora kuronkamo n'igihumbi, ariko hari ibihumbi bibiri hajya umwene data adashobora kubiryama ntari uwundi yabuze. Ubwo rero umve neza ko ico turutana ni ya mitima yo kugira ngo bwa buryo Imana yaduhereza tugire ingene tubukoresheje. Muta mu gihe hogira umuntu akwiyumvirako akavuga ati inkuru yiwe twayumvise, ubuzima bwiwe turumva ingene bumeze, ntaho buri kuburaja, uri mu madeni utazi ingene uzo yariha, ndetse ufise umuryango utazi ingene ugiye kugaburira no kuronka bino bibazo. Nikihe kintu wumva neza yuko umuntu ariko adukurikirana, yaba umugwiza atunga, yaba umwe tunganya uburyo, canke umwe avuga ati uko ndi kose ndashobora guterera ikintu runaka, nibihe bintu wosaba kugira ngo tugwane? Kuko je ikintu canzanye no munsi ni wa mutima, niryaje urishika kure, ryaje urishikira abandi, bigenda kugira ngo rikore ku mutima wa benshi, bibuze gufasha ubuzima bwawe ndetse n'abari inyuma, kuko aya magari yakitswe hariho umuryango uri inyuma yawe muremure cyane ugira ikibazo. Ndifuza kumenya ibintu wumva neza uko ukeneye wosaba nk'ubufasha. Sewe itanosaba umudamu nta kazi afise, kandi nta n'umutahe afise. Umwana agwaye ndambamba nkabura ico ingene ndabifata, nkabura ico mfata n'ico ndeka, nkasigara nambamba avuga ati none gamana ntiwongera nk'abandi ukama amafaranga mesi kugira nanze umuryango wanze ugwaye, nanze nze ndaronka ingene nze ndiyungunganya ndabazana kwa muganga. Burya rero umwana yasoboye kugwara arasobora kumara nk'indwi nka zibiri ari ngaho atararonka n'umuti, ntarawumugurira. Yego kabisa, burya urazi biragoye ibyo kwinosi, ubwo zenda kenguruka hari nk'uwo nkora natinya kumubarira ikibazo canze, nkaza numva unone witinye igiki, nkaza mbona aramaye nk'ibihumbi nka 5, nkaza mbona kumuzana kwa muganga. Ikindi ca kabiri, jewe mbona mu muryango, ku muryango wanze amakaye arabura, amakake akabura, ico cose uniforme twabana, ico cose gufungura nyene bigenda uko nyene nabo ndabisubiyemo. Burya rero nuko onye rero jewe nabona nyene nk'umuntu aramfasize nyene ikintu nanze nkamera nk'abandi nyene, nkaza ndaronka ico nifasisa niriwe ndaza mu bantu ngo mpa iryo zanizana, nkaronka nanze ahantu nicara nyene nkavuga ati ubu ngiye kuza ndarya ibintu ndinze gukorera, ntarinze kuza ndaza gutega tuno tuboko mw'iryo barabara. Nokenguruka kandi nosimira Imana cyane gose. Ego nuko bene data mu bintu asavye, urumva neza yuko harimwo kuronka uburyo bwotuma yiyungunganya n'umuryango, aho ndavuga nk'akantu gatoyi ko umuryango ugenda nubwo kuba gatahe k'ibihumbi bingahe, bivana n'uburyo Imana iba yahezagije abantu kugira ngo umufasoni wiwe nawe abe maboko igihumbi agere aho ashobora kuza gutunga umushinga ntayo, kuko gutunga umushinga ntameze uko ari we yahora arondera umuryango, ni ibintu usanga bigoye. Ikindi naco aravuze ati ndifuza yuko nogira ingene niyunguruza intasho kuri Papa Patrick arongoye Mboga Foundation. Uno mwene data papa uramubona neza ni mu ntara ya Ngozi, ni hari ivyo umufasha vyo virayibona, nta gakinga afisa kanako ku bitaro bamutije kugira ngo abaricayeko. Umutima ukuyoboye
ugira icyo umufashije no mwene data umutima ukurongoye ugira icyo uterereye kugira ngo ubuzima bw'uno mwene data bukomeze ndetse akomeze gutunga umuryango. Ntibivuze ko umuntu ameze uko adashobora gutunga umuryango awutunga neza kandi cyane, ariko abifashijwemo na twebwe Imana igihezagije amagara yo kumva yuko tugikomeye tukiri bazima ijana kwijana. Uwo kwifuza kugufasha rero yo bicisha he mu buhe buryo? Agatelefone n'imbuga afise? Hega agatelefone ndagafise ndagasize kari ngaho onye mu bitaro. Ego niho kari hajya ku gitanda. Ego niho kari akanomero zewe kubera ntatize sinzi kugasoma. Ko ndakavuge inomero zanje ono ngiye arinda kundabira. Ego akanomero kayo. Ego ntacyo nuko ico si kibazo, turaza kuraba inimero hanyuma mwe mukurikirana ikiganiro nimero ziwe ziranditse hano. Turaza kuzandikako ndetse n'amazina yiwe ari mikashi kushobora kumurungira pari mikashi, ariko kandi ku muntu bitaza gukundira yesi ntibakaza agatelefone ntiza ndazirabe. Turakunda ko dukora umurimo w'Imana uciye mu muco. Yego mwamukoze. Reka turahe nuko nimero yiwe ni 68 436 323 68 amajana ya 36 amajana 323. Karafise na rimikashi? Yego ari mikasi ndayifise. Izina rya rimikashi ni gute? Izina rya rimikashi 1000 n'amagana 900. Izina ryawe? Izina ryanje nitwa Fidele Bigirimana. Fidele Bigirimana. Nuko ushaka kumurungishira azorungiye kuri Fidele Bigirimana. Nimero ni 68 436 323. Turasubira kuzandika ngaha anya mu kiganiro muraza kuzibona, ndetse ubushoboye kuronka nijana canke amajana 2 azaragura agasukari basahari canke agasabuni canke arumikira umuryango. Urumva neza yuko umushinga ntaye yamara umushinga ntahe nubwo bari ku gitanda baramubwira ati burya abana no munsi barayinzara, kandi bazi neza yuko atari buronke imbere waronke, ariko ko yakora izo shingana Imana yamuhaye zigeza gukomeza kwakunena. Ubwo rero dufashe umwene data ndetse kuva muri bino bintu aje mu bindi, ariko kandi abantu babishoboye bashobora kumushikako araho hawe ikaze. Ni kuri hopitale y'Ingozi niho agwariye. Uhashitse nta muganga numwe atamuzi, bamwita Fidele, arashobora kumukwereka. Uwo bidakundira nawe ashobora kutwandikira no ku nimero ziwacu bwite, tukamuyobora tukamushikana hano. Ufise igikuru ubona neza ko kugira ngo azogishikane bizosaba yuko arinda ko tumuherekeza, arahawe ikaze. Umurimo wacu no gufasha, umurimo wacu no kubona neza yuko hariho umuntu basi mwisengesho giye bazovuga ati Mana hezagira naka yankora iki. Nta kintu kinezereza umuntu nk'amasengesho. Papa akajama ko kurangiza ikiganiro woshikiriza abariko baradukurikirana? Cyakazambo keza nasikiriza nuko nakenguruka kubona mwanyitaye mukaza kunda abantu ngwariye. Zenda kenguruka gose cyane, kandi nkasemera nyene no kubona nyene mwadusikiye n'abo tugwaranye bakaba barose nako gasabune. Nanze nakengurutse mu bandi. Yego kweri ni nako kagano kenanze na kwifuza. Yego nuko nawo twari turahari hajya ntugiye ngo nakwibagiye. Rero turahari hajya nakubikiye mu mwacu ndagutamwe umuzigo wawe. Amen. Imana bahezagire. Imana bahezagire. Yego reka bishimire rero Mama Charlotte ahari hose, ndetse na Mutama Emery haragira ngo tuhashike hano dushike kuno mwene data. Emery ndibaza uramutse. Emery Emery no yatuyoboye cyane cyane kugushikira. Reka tumushimire ko yaturongoye umutima we ukavuga ati reka ndabashikane kuri uno mwene data. Ariko nshikane nishimire muri wese akurikiranye kino kiganiro, buri wese umutima ugiye kuronga ugiye cyakoze kuri Fidele. Kumve neza yuko uno mwene data dushobora kumuhindura ubuzima. Twebwe nk'abana b'abantu iyo tuvyiyumvise turashobora kumukura hano tukamushira handi akava kuri kwa gusegereza ijana mu ibarabara akicara ahantu nuko Imana yamugize mugabo umuryango we ukavuga ati uko biri kose turashima Uwiteka. Ubwo reka nshimire Imana igiye kubayobora. Reka dushimire buri muntu wese azogira ucakoze. Dushimire ibitaro byaduhaye amahirwe yo kugira ngo tumushikire no mwene data, ariko kandi dushimire n'abatufashije kuhashika. Ndavuga mama hariya ku ruhande, mama Bunene yadufashije kuhashika hano, yatuyoboye
ariko kandi dushime n'Imana dushikanye hano igene ko dusubiza inyuma amahoro. Mwese mwadukurikirana, Imana ibaduhezagire cyane, murakoze. Isaac TV. Oh.